nkuko biri mu ntunganyo canke indinganizo canke integuro ya kino gikorwa nuko mw'iki gihe evenement canke irebe best influencer evenement izoba itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri 2025. Ati rero iyo evenement izoba canke iryo higanwa rizoba ritunganijwe gute? Nuko bivanye nuko twakoze mu mwaka uheze, uyu mwaka twarashizeho ico bitwa ama categories kugira ngo tubatandukanye. Ntimuvuge yuko mwese mwagiye guhiganwa kumwe kandi mudakora bimwe. Iyo mpamvu twace twiyumvira ico kintu cyo kugira ama categories, bamwe baje guhiganwa mu ma category basanzwe bakoreramo canke mu mice basanzwe barimo, que ça soit muri ubworozi, kwihangira umurimo canke entrepreneurship canke sport na art. Donc byose bizobe bitandukanye ku buryo tubaprima bivanye no kungene bose bagiye barakora mu bikorwa vyabo. Hama turavuga ati ikindi twokora nuko tuzoduza ubushimwe bose bashobore kugira ico baronse kugira ngo ubushimwe bukire ico buzobafasha muri kazoza kabo mu buzima bwabo, ayo mafaranga bazoyakoreshe mu bindi bikorwa basanzwe bakora canke biteza imbere mu ivyo bikorwa vyabo. Ikindi kandi nuko twashizeho kampanye yo kubigisha, kubashira ku murongo, kubakaburira ubwenge canke kubaronderera abantu bafise experience nini cyane mw'iyo domaine bagiye ko influenceamwo, bashobore kubafasha mu gutunganya neza ivyo bikorwa vyabo. Hari abantu bibaza yuko kuba influencer ari ukugenda ugatora telefone hama ukaja kuri TikTok canke ukaja kuri Instagram, ukaja kuri WhatsApp, ukifata video and then ugashira kuri ayo ma platform ukaronka ama like menshi. Oya, habwo tugwanire yuko uko kuronka ama like menshi bigize impact muri societe, bigize ico bicontribute muri mugo rugendo n'igihugu kirimo. Rero ivyo nivyo tuzoshiramwo iyo kampanye kugira ngo bashobore kwigishwa, barabe kumwene badirija izo mpano zabo, barabe kumwene nabo basibla canke abo vyega bashobore kubashikira vyoroshe. Ivyo navyo biva kuki? Biva ku nyigisho, biva ku bikorwa tubazobakoresha, biva no kubaha espace isumba yindi bari basanzwe bafise. Donc dufate ko bari bafise ko influence muri domaine ya agriculture canke élevage, uragerageza kumuhigira abantu bashobora kumufasha mu ivyo bikorwa, bashobora kuba bafise n'ubundi bumenyi bwinshi cyane bwiyongereye kw'ivyo bintu asanzwe akora. Rero nkuko biri mu nteguro nuko iki gice ca kabiri ca Irebe Best Influencer yateguwe na Irebe Company ariwe muvyeyi wa Irebe Event, nuko twashizeho ama category 4. Niyo art, culture na tourisme ariyo category imwe, abo bose bazohiganirwa hamwe. Hama sport ni category yindi, environnement ni yindi category, hamwe na category ya nyuma ariyo ya entrepreneuriat. Ariko rero Irebe Event yari yumviriye kandi ati reka turondere n'umuntu akiriko araduga. Niho mpamvu twace dutegura agashimwe k'umuntu yitwa best upcoming influencer. Mw'ico gihe rero umuntu azotogwa canke azoba primé azoba bayo wa mbere muri kategori ya art, culture na tourisme azoronka ibahasha y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Hama uzotogwa muri sport nawe azoronka ibahasha y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Hama uzotogwa muri environnement nawe azoronka imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Muri entrepreneur nawe aronka imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Upcoming influencer azoronka umuliyoni. Hama rero inyuma y'ivyo vyose, kuko murazi yuko mu madomene yose hari igihe haba harabaye umumeilleur, haba harabaye umuntu twese yadushikanye ahandi hantu, yaduhinduriye ivyiyumviro akadukura muri bimwe, kesa swaba bari muri sport, kesa swaba bari tourisme, abari muri environnement, akatwinfluencer twese ugasanga twagiye gukora ikintu kimwe, akatwinfluencer twese tukaja mu kintu kimwe. Niyo mpamvu twace tugira ati reka mw'ivyo vyose turondere meilleur influencer canke iyo best influencer. Niyo mpamvu twace tuvuga ati uwo muntu umwe azoba yarabadominye canke yaraba influencer abo madomene yose, tuja tumuhigira ibahasha y'imiliyoni 5. Nivyo murashobora kumva yuko amafaranga ashobora kuba ari make canke ashobora kuba ari menshi bivanye no kungena umwe wese ayakira, ariko twebwe igihambaye ntabwo ari ibahasha, igihambaye nivyo tuzomuha après, kuko twarateguye commission izokwakompanya aba bose bazoba babaye primé muri periode yose y'umwaka, kuko murazi yuko rino higanwa riba ku mwaka.
hariho website itangura uno musi nyene duhejeje kulansa kino gikorwa uyu musi ku musi wa mbere itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu 2025 hariho website ihari kugira ngo dufashe abantu bose bashobore kwiyandikisha aba bantu bitwa ba influencer iyo nayo izo birimwo iki izo birimwo amakriteria irimwo ibintu byose bikurabisha yuko ushobora kuba uri umu influencer bivanye n'ivyo bazoba bashizemo hariho komisiyo iraba iyo website ihari kugira ngo igufashe kugira ngo wiyandikishe neza utogwe hama iyo website izodufasha kandi muri kazoza kugira ngo dushobore gushaka amajwi dushobora gutora aba influencer bacu kuko twese turafise umuntu yatwa influenceje urashobora kumuhijwe